imbeba niyo batuye kw'inyuma, hanyuma nyambere ikivugiti n'aka karamboyemo nikabaroremo umenye bya bindi byo gusuka kw'amazi menshi atari cyo gihambaye, niyo watirimuka muri mwebwe akaja mu giporoso urumva azoba ari gutirimuka kuko biramaze kuba. Igihambaye s'amazi menshi, igihambaye n'ubwo butatu bweranda nibwo bunyukura, buheza bukanyukura umwanda kandi bugaheza bukaduha amazi n'ibikoresho guhinduka kubera inyigisho z'abapatiri bera naho yakorera ibuganwa, yakorera ibwami, nuko nticyamubujije ko n'ibyo bikorwa by'ubwami kubera umuntu akomeye mbere umwami Petero wa kabiri yari yamujefu ubabakorera ku kirimba kuko yamubona ko ubutwari, yamubona ko nuko ubukebutsi. Haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba myaka yose. Haleluya. Nuko fatiye rero kuri uyu munsi ubu butatu himbaza ikinyegezo cy'ubutatu bweranda, ngafatira kuri bisumwa bweranda duhejeje kumva, kandi n'umweranda umuvunyi w'iyi seminari nagomba ndabyitse mu ngingo zitatu ngurunguru. Ubwa mbere ko ubutatu bweranda ari kinyegezwa by'ukuri, hanyuma ico Bibiliya nyeranda ihishura kuri ubwo butatu bweranda. Ndaheza ngaruke rero no kunyegezwa c'ukwemera catumye Karoli Ruwanga na bagenzi be baheza bakaba beranda, kandi harimo n'abakiri bato cane bose. Umwanditsi yitwa Alexis Carrel niwe yanditse avuga ati umuntu ni kinyegezwa, biragoye kumumenya. L'homme est un mystère, l'homme est un inconnu. Yari muganga atari abandi banciyaho. Uwo muganga akomeye cyane yari yavuye umwigeme imyaka irenga 3. Uwo mwigeme yava amaraso umubiri wose, hanyuma aramuvura, araheza aranatuma ko n'abandi n'ibindi bimeneke mu by'ubuganga muri Amerika no mu bindi bihugu bikomakomeye baramufasha, ariko biraheza birabata kuw'amazi. Niho rero abemera bavuga bati reka tugende kugeragereza ahandi, baraheza bamujana mu mazi y'Irude kwa Sainte Bernadette, bayamwogesha iminsi itari mike, mugabo ntibavuga neza igihe, ariko n'ibyo biba byararengeje indwi 2, y'amaraso araheza arakama asubira kuba umuntu. Niho rero babarira Dr. Alexis Carrel na bagenzi biwe baramutuma ko bati wa mwigeme yarakize. Baragenda kuraba, baratangara. Niho uwo muganga rero kimeneke cy'umuganga yaca aheba iby'ubuganga akagenda kwihebera Imana, mbere akavuga ati iyo ngenda mu Mana kare umva mpiriwe n'ugusumbirije. Yarafise imyaka 44, araheza arabana patiri, nuko mu nyuma rero niho yandika ico gitabo yuko umuntu ari kinyegezwa, umuntu bigoye kumumenya. L'homme est un mystère, l'homme ni inconnu. Abaganga baragerageje ibyabo, mugabo Imana irahereza
iraheza ikora ibyayo. Iyo Mana yamuremye yo nyene niyo ishobora kumenya umuntu ibikwiye, ahandi biragoye koko. Uwo muntu yaremwe n'Imana, tumwita ko nawe nyene ari kinyegezwa, kandi byongeye n'iby'Imana rero byinshi nibinyegezwa ugusumbirije, nuko atariyo ihavuye ngo ibyihishurire ubwenge bwacu bwonyene ntibushobora gushika ku by'Imana ngo bibutegere neza. Murazi byashikiye Agustino Mweranda agomba gusigura ikinyegezwa c'ubutatu bweranda. Ni murame namwe Ukarisitiya Nyeranda batubwira yuko bihinduka umubiri n'amaraso bya Yesu Kristu, tukakira Agahositiya mugabo tukaba tuzi yuko harimo Yesu Kristu byagumye uko ntidukekereze, kandi nibyo. Nimwibuke aho muri paruwase y'Ironciano mu Butaliyano, ayo hositiya yezagiwe yabaye umubiri wa Kristu, hanyuma imvinyu ihezagiwe igacika amaraso ya Kristu. Isinzi ry'abantu n'uyu munsi rigenda kuraba ico gitangaro cabaye. Nimurabe n'ukugene Martin Robin mu mafoye yamaze imyaka n'imyaka ishika 50 atungwa n'ihositiya. Nuko ndiko ndavuga ibyo byakure. Aha mbere haraciye amezi n'abiri twarayazi turi kumwe n'abandi n'umwepiskopi w'Imuyinga aratubarira ukugene mu Kirundo hari umuntu Imana yarujije urudandazwa, kandi nuko nibagiye izina ryiwe, hanyuma kandi imutegeka guhera urudandazwa, yongera imutegeka kumara iminsi 10 adafunguye. Arabigenza uko umunsi ugira 5 atanga amaraso, niho yaheza akaraba, ariko aranga gufungura kubera itegeko ry'Imana. None ubu rero yirirwa ariruka mu byo ubutumwa. Icyo ni ikinyegezwa tudashobora kumenya ico Imana irondera ku muntu n'intumbero yayo bidahishuwe mu bitabo byeranda. Ubutatu bweranda rero ruhimbaza uyu munsi n'ikindi kinyegezwa kitoroshe gutegera. Erega ibinyegezwa byose by'Imana, abahinga bavuga yuko umuhinga wo gutegera iby'Imana ari ukumenya gufukama n'amavi akamyoka. Niyo mwagira ngo muzobitegera kuko muriko muriga teologiya. Nuko jewe ndabona n'abadogiteri bamwe bizi bya teologiya bakaminuza bakongerako n'ibindi. Hari igihe ubumbiriza uti mbega aba bantu baramenye iby'Imana naho boba barize amashure, kubera bataronka umwanya wo gufukama ibikwiye. Imbeba niyo batuye kubw'inyuma, hanyuma nyambe bicivuga iti n'aka karandoyemo nikabaroremo, mumenye ko mutazotera imbere mu by'Imana mutariko murafukama ibikwiye, mutariko murasenga ibikwiye. Kuko n'ukuri kuzuye, n'ukuri kuzuye, kandi uko niko biri ataraha mu Burundi gusa, no ku isi yose. Nuko rero none Bibiliya Nyeranda ishura gute ubwo butatu bweranda? Ugiye ukajura soma n'ibyo abashakashatsi baheza bakandika, nta namwe itomora icese muri iryo jambo ry'ubutatu bweranda. Isomwa cya mbere twumvise ko Imana yishura iciri yonyene.
ihishura iciri jewe n'umukama, yuzuye impuhwe, yuzuye ikigongwe, nuko yuzuye impuhwe, yuzuye ikigongwe, kandi ari kumwe n'ico gihugu, ari kumwe n'ico gihugu gushika akijabutse Yorodani. Ntibavuga mugabo ko zari imana zitatu, bavuga ko ari imana gusa. Aremera bagiye barabona ibyanditswe, bakaja barabizirikana, baragiye baratanga amazina yashikanye kuri iryo zina ry'ubutatu bweranda. Ntangurire ku bwuzure bwa mbere, amamuko kigabane ca kabiri kuva karongo ka 26. Tugira umuntu tumwishushanyeko ase natwe, agabe ifi, inyoni etc n'ibindi. Ni kuki Imana itavuze ngo ngira umuntu ndamwishushanyeko ase nanje? Urumva kuva mw'irema hari ikigaragaza yuko itirebanga iri kumwe n'abandi, naho bidatomoye neza. Ariko mu mamuko igabane c'18 kuva ku karongo ka mbere, abo Mukama yabonekera Aburahamu mu mimanda y'imamure, barerekana yuko Imana ari imwe. Muhanyi, ntavuga abahanyi, muhanyi uwo ni Iburahimu, abarira abari bamugendera mugakavuga ati muhanyi, ntavuga ati bahanyi. Pawulo mweranda mu kigabane ca kabiri mw'ikete ryandikiwe abakorinti igabane ca gatatu akarongo k'13 mwabyumvise, agira ati muragahorana mwese inema y'umukama wacu Yesu Kristo, urukundo rw'Imana n'ubunywanyi bwa mutima mweranda. Aho mengamana data baramukuyemo, hasigaye mwana na mutima mweranda. Mugabo nawe yari yaroye aho ni hari. Matayo 2:8-19 kuri 20 mwigisha abantu mubaze mubabatize ku izina rya Data na Mwana na mutima mweranda. Murumva rero yuko hari Data, hakaba Mwana, hakaba na mutima mweranda. Nuko ariko bibavuga ko ari ubutatu bweranda. Na boroboro umugabo kwa kwemera abantu boroboro baravuye barakivuga. Stefano w'Antiyoshe hamwe na Tereyasi na 80 niho bagira bati hari Imana imwe mugabo itirebanga, igizwe na Data na Mwana na mutima mweranda. Konsili nkuru ya Nise mu 325 n'inama nkuru ya Constantinople mu 381 niho batomara yuko hari Imana imwe igizwe n'abaperesona batatu, aribwo butatu bweranda, Data na Mwana na mutima mweranda. Kandi amasakaramentu yose tuyaronka kuri iryo zina ry'ubutatu bweranda, ari naco gituma duhere ku batisimu turonka tuvuga yuko naka ndakubatirije ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya mutima mweranda, ku izina ry'ubutatu bweranda. Bice muca mwumva ko bya bindi byo gusuka kw'amazi menshi atari cyo gihambaye. Niyo watirimuka muri mwebwe umwe akaja mu giporoso, urumva azoba ari gutirimuka kuko biramaze kuba. Igihambaye s'amazi menshi, igihambaye n'ubwo butatu bweranda, nibwo bunyukura, buheza bukanyukura umwanda, kandi bugaheza bukaduha amazi n'ibikoresho gusa, bikongera kandi bukaduha ibyiza byayo bari kumwe. Ikibaranga rero ubwa mbere n'ubwo bumana, ni Imana imwe, bagize umwe. Ikibagira umwe n'urukundo rwuzuye ruheza rukabagira umwe,
umwe wese mugabo arafise akaranga kiwe. Data ni data mwongere kwiki ni nka kurya ko mu rugo ari hejuru ya byose, mugabo ari kumwe na mwana, ari kumwe na mutima mweranda. Mwana nawe yaje ku isi arababara, baramwikoreza umusaraba, arabambwa, arapfa, arazuka ngo adukize. Mwacungise mu nkuru nziza ngo adukize. Mwana yaje ku isi gukiza abantu, suba batari kumwe na se, suba batari kumwe na mutima mweranda na buhoro, mugabo yafashe kamere yacu y'abantu kiretse igicumuro, uko tubisanga mu Baheburayo 4:15 atwegereze kamere y'Imana. Ni igikorwa ciwe. Mutima mweranda nawe murazi yuko ari we ngabirano ya mbere ya Ekleziya yaronse, yarungitswe na Data na Mwana, washishikaye igikorwa Kristo yatanguye tukumenyesha Imana mu bantu. Nibwo abandanya ico gikorwa nakujya Yesu Kristo yigisha abantu, nuko bagatera bakamukurikira, agatanga n'uburorero. Uwo mutima mweranda nukumwambaza, araheza akatubera umuco, akadufasha gutera imbere mu Kristo, akadufasha gutera imbere mu gikorwa c'Imana, akadufasha no gutera imbere mu bweranda. Nabo batatu hariho Ibarzerete, abantu ngo bariko barayaga, mbere abo bantu bari Data na Mwana na mutima mweranda barayaga. Rero urumva bariko barayaga ati hari muri wa mwaka w'2000 ubwirugere, yubire y'imyaka 2000, Data tibega tuzogenda guhimbariza yubire hehe. Nawe aribaza, bariko barayaga ati mbona twoyihimbariza mu Bushinwa kugira abantu bamenye Imana gusumbirije. Hanyuma abandi nabo bati mu Bushinwa n'abantu bo twakira, urumva bariko barakorera hamwe ga. Hanyuma borongera bavuga bati hariya muri Israeli nayo waboneyeyo dusubireyo, ibyo weza ngo bikunde. Hanyuma barabandanya bati mutima ati bansi tugende tubigirire i Vatikano. Hanyuma abandi nabo bati twagira ngo i Vatikano none waravuyeyo, twagira ko ari mukorera sinuzije no wahera. Mugabo urumva ntibumvikanye ku gikorwa coheza ngo gikorwe abo bahimbariza iyo yubire, ngira n'urero kuri bo birahimbazwa niwe no wahera. Ubutatu bweranda bukorera hamwe, bufise igikorwa kimwe cyo gukiza abantu bari hamwe, cyo gukiza abantu bari hamwe. Erega ni nakujya ushobora gukoresha telefone y'uyu munsi yayindi zikomeye Android, ukayikoresha ibintu byinshi. Urayikoresha kuri WhatsApp, urayikoresha ku guhamagara, urayikoresha kuri Zoom, nuko ariko ariyo telefone imwe igaheza igaca ikora ibikorwa bitandukanye. Reka ngeze ngaho najewe sinave ndondogora ngo mpabamenya igikorwa cy'ubutatu bweranda na buhoro igihambaye no kwambaza gusa, ni kwagufukama amavi agaheza akamyoka. Nawe bitagenze uko ndabarahiye bidaba bigenda nabi. Nuko umenye ko bakora, ni murare umuvunyi wanyu Karoli Ruwanga aha muri mwebwe harimo abatari bake bamusumba, ndabyizigiye bimwe ndabibona kuko yarafise imyaka 26 gusa, kuko yavutse muri 1860. Hanyuma baraheza bamwica mu 1800 na bagenzi we na 86 kumva ari imyaka 26 batera kimwe mwebwe barayifise, hariho n'abayirenza. Rero mugabo
ubone ubwene Imana ubutatu bweranda bwamukoreyemwo amaze guhinduka kubera inyigisho z'abapatiri bera, naho yakorera ibuganwa barakorera ibwami, nuko nticyamubujije ko n'ibyo bikorwa by'ubwami kubera umuntu akomeye. Mbere umwami Petero wa kabiri yari yamugize umushefu w'abakorera ku kirimba, kuko yamubona ko ubutwari, yamubona ko nuko ubukerebutsi n'ubutwari, amugira umushefu wabo. Ariko nawe kubera ko akwemera kwiwe wa mutima w'Imana, nuko araheza arigisha bagenzi biwe bakiri bato, harimo na Kizito, nabo baraheza baremera Yesu Kristo umwana w'Imana. Mu nyuma rero umwami Mutesa wa kabiri agira ati aba bantu bariko baragwira, ngo twirukane idini rivuye ahandi, nuko kugira ngo dukomeze ibyaha iwacu, nuko twokomeza ibya kiranga, dukomeze ibyaha iwacu. Mugabo hejuru y'ibyo yari afise n'imigenzo itari myiza, ngiriwe ndadondagura uyu mwanya. Nuko hanyuma rero arategeka yuko baheba izina ry'ubukristu, mugabo bwa butatu bweranda burabashigikira. Hari ikintu kintangaza, ngo arashigikira aba bagenzi biwe naho yari akiri muto, baramutegetse mugabo abwirana umutima w'umwete, niwe yateguye aho aja kumuturira. Bishe baca baratereka ingwi nyinshi, bagaca bashirayo ibisate by'ingwi, bagaca bashirayo ubwana n'urabibona, bagaca bashirayo umuriro mwinshi ugasha, amawundi nawe bakuboshe bagaca baguturira ko hejuru. Mugabo yaragize ubutwari, yongera aja arahanura bene wabo ati yamara jya murasenga, jya murabadaho twese, hanyuma ntihagire utirigana mu kwemera kwabo, mu bubabare nk'ubwo. Uwo ni wa mutima w'Imana, ni ya Mana iheze igakorera mu muntu. Ukiza ruva ku Mukama, bosaka bariho bakirira hose. Urukiza ruva ku Mukama, bosaka bariho bakirira